nimuhorane umukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Yohani. Muri ijya minsi Yezu yabariye abayahudi ati, ninabari jewe nishingira intahe ingingo yanjye si y'ukuri, hari uwundi anshingira intahe kandi ndazi ko n'ingingo anshingira ari iy'ukuri. Mwaratumye abatahe kwa Yohani, araheza arashingira ingingo ukuri. Si uko mbabaye ingingo ishinzwe n'umuntu, ariko mvuze ntyo ngo mukire. Yohani yari urumuri rwaka rukabonesha, kandi mwishakiye kunezerwa akanyaga gusa n'umuco wiwe. Jeho ndi n'ingingo irutiya Yohani. Nibikorwa data yantumye gukora. Ibyo bikorwa nyene nkora biremeza ko ari data yantumye. Bisubiye, data yantumye yaranshingiye ingingo. Yamara ntimwigeze mwumva ijwi ryiwe, ntimwigera mubona amaso yiwe. Vyongeye ijambo ryiwe ntirihangamye muri mwebwe, ko mutemera uwo yatumye. Musomana ubwira ivyanditswe, kuko mwizeye kubisangamwo ubuzima budahera. Nivyo nyene binshingira ingingo. Namwe ntimushaka kunyegera ngo muronke ubuzima. Sinshaka kuninahazwa n'abantu, ariko mwebwe ndabazi. Ntimufise urukundo rw'Imana muri mwebwe. Natumwe na data, none ntimunyakira. Hagize uwiraritse we, mwomwakira. Mushobora mute kwemera mwebwe nyene kandi mwihayanira, ntimukurikirane ikuzo riva ku Mana yonsa. Ntimugire ngo nije nzobarega kuri data, ubarega ni Musa we mwizeye. Kuko iyo muba mwemera Musa, mwonyemeye nanje kuko ari jewe yanditseko. Naho nimutemera ivyanditswe nawe, mwokwemera mute amajambo yanje. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana, ibigabane vya 32, 33 na 34 vy'igitabo c'ihunguka bitubwira ingene bene Isirayeli bari mu rugendo bagana igihugu c'isezerano, bikuye ku isezerano ry'Imana mu gucura ishuri y'inzahabu. Imana igashavura igira ibahane, Musa agatakamba asabira ikigongwe ico gihugu. Iyo Mana kubera imbabazi n'ikigongwe vyayo iraturura, igihano yagira ihe bene Isirayeli iragiheba, hanyuma isubira mbere kunga isezerano nabo. Kigabane ca 32 turiko turazirikana kitubwira cane cane ivyerekeye ishuri y'inzahabu. Ishengero ryasavye Aroni kubakorera kugira ngo ibe Imana igendera imbere yabo, ayikora mu mahereni y'inzahabu bari bakuye mu Misiri. Imvo nuko Musa ngo yari yatevye kumanuka ava ku musozi Sinayi. Bikaba vyakozwe n'abantu mbere bagwanya Musa mu butumwa bwiwe, kuko naho bari mu rugendo bose hariho abatemera ivyo akora, mbere bibaza ngo ni ivyo yibwira, mbere bari bagenda amakenga ngo ivyo ntavyo Imana yamubwiye. Ukurambirwa rero biratuma abantu benshi bahemuka ku rukundo rw'Imana, kuko baba bifuza yuko ibintu binyaruka, ariko tukazirikana yuko umwanya w'Imana atari cyo kimwe n'umwanya w'umuntu. Imana ishize isezerano ku mwanya wayo, none rero duhamagariwe gusaba ingabirano yo kwihangana mu kurindira kwishitsa isezerano ryayo. Bene Isirayeli bashatse kwihitiramwo mbere no gushushanya Imana bafatiye ku mana zasengwa n'abapagani. Ishuri ikaba cyari ikimenyetso c'ikimana cyo kurondoka mbere no kwimbura ivyatuma rero abantu babona ko kazoza kabo
kameze neza kubera yuko ico kimana arico bishimiye. Kubona bakoze mu nzahabu, inzahabu n'ubutari bw'agaciro, ni ikimenyetso kandi c'ubukomezi n'ububasha. Gutyo rero bene Isirayeli, kaba kazoza kabo canke umutekano, bashaka kubikesha ikigwamana, kubikesha imana imwe nsa, imwe yabakura mu buja. No mu gihe ca none harababona ko kazoza kabo kazoba keza kubera ko gashingiye ku matungo canke gashingiye ku butegetsi, kwizigira imana se w'umukama wacu Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko hahiriwe nyabuna umuntu yizigira imana muri byose, atizigira abantu canke ngo yizigira ibintu. Musa rero araheza aratakambira imana kugira ngo ntibahane kubera ubugome bwabo. Mu gisabisho ciwe yabwiye imana ko ibahanye yoba icafuje ishusho yayo, kuko abanyamisiri bohava bitwengera bagira bati yabakuye iwacu kugira ngo ije kubahanira kubicira mu misozi mu bugaragwa. Mbere Musa araheza aributsa imana indahiro yarahiye Ibrahimu, Izahake na Yakobo ko izogwiza uruvyaro rwabo rungane n'inyenyeri zo kwijuru. Ico gisabisho ca Musa kirahimbara imana. Igihe cose tuzirikane ko twikuye ku mana, hanyuma tukagira uwo mutima ukuyigaruka ko itwakiriza yompe, hanyuma tugasubira kunywana nayo. Ibyo rero birangukira mu isakaramento ry'ikigongwe, nibyo mbere duhamagariwe muri kino gihe c'ikarema kugira ngo dushobore kwitegurira neza umunsi mukuru wa Pasika twimirije. Twabyumvise no mu gisabisho c'intango. Mu nkuru nziza naho Yezu atubwira abamushingira intahe. Amaze gukiza umuntu yaramaze imyaka 38 ari kimuga, akamukiza ku munsi w'isabato, twarabizirikanye igihe ejo. Abayahudi baciye bashavuzwa ko ivyo bikoze ku munsi w'isabato, mbere no kumva ko avuga ko imana ari se wiwe bwite, gutyo kubwaba akaba yiringanije n'imana nyene. Yezu muri kino gisomwa cy'uyu munsi abishira ko atari we yishingira intahe. Intahe ya Yezu iva ahantu hatatu. Yezu mbere agafatira ku ijambo riri mu gitabo c'amategeko, igabane ca 19 umurongo wa 15, avuga yuko ivyabona bibiri canke bitatu ico bivuze mu gihe cyo kuburana nico cemegwa. Icabona kimwe nta kuri cashobora kuvuga, ariko babiri canke batatu iyo bahurije ko ico kintu bavuze caremegwa. None rero Yezu abaha ingero zitatu. Ubwa mbere ni Yohani Batista umucacuzi wiwe. Ubugira kabiri ni bikorwa yakoze, haba mu gukiza abagwaye, mu gukora ibitangaro, ivyo byose yabikora babona. Ubugira gatatu ni intahe ashingirwa na se wiwe, dusanga mu nyandiko nyeranda. Turibuka yuko aje kubatizwa na ca gihe yihindura imbere y'abatumwa biwe batatu, ijwi ryavuye mu ijuru rigira riti, uyu ni umwana wanje nkunda cane, muri we nahasanze ibinezereza byose, nimumwumvirize. Ivyo byose barabirenze ko baranka kumwemera kuko atarukundo bari bafise mu mitima yabo. Yezu mu kubasaba ko bamwemera, nta kindi yabashakira atari ubuzima bwiza, kubahindura, kubakiza mbere ko yarahejeje gukiza ikimuga. Natwe igihe cyose atuyagira tumwemere kugira ngo adukirize umutima n'umubiri. Icyo Imana ishaka, icyo Yezu ashaka nuko dukira, kuko no ku murongo wa 34 w'iyi nkuru nziza yagize ati, suko mbabaye intahe ishinzwe n'umuntu, ariko mvuze gutyo kugira ngo mukire. Yezu yibutsa abayahudi ko abazi ko batagira urukundo rw'Imana muri bo. Yezu aratuzi mu byo tugira byose, niteka kubona atuzi uko turi kose, kuko haraho twibaza ngo yaduhevye,
atatubona ibyo turimwo mu ngorane turimwo. Bisubiye no kwibutsa ko n'ibikorwa byacu byose abizi. Hari abantu bakora ibikorwa by'umwijima bakibaza ko atababona canke ibyo bikorwa atabibona, arabibona nyene. Uyu munsi umukama yifuza ko babivamwo bagatumbera umuco ubaboneshereza kugira ngo bakire, bagire ubuzima kandi ubuzima bwa nyabwo. Ibikorwa bya Yezu byaragaragaza uwo ari we, ko ari umwana w'Imana. Ibikorwa na twebwe nibyo byerekana ko turi abana b'Imana canke turiko tugamburukira sekibi. Na Yezu ariko arigisha abantu kubijanye n'abafarizayo, babwira ati muzobamenyera ku bikorwa bakora. Dusabire muri nkuka ya misa kwama dukora ibikorwa byiza by'abana b'Imana, gutyo n'abatubonye bashobore guhinduka. Twifatanye mbere n'umwanditsi w'Izaburi ya 90 agira ati ese ubutore bw'umukama Imana yacu bwo dusaga, dukomereza ibikorwa by'iminwe yacu, ibikorwa by'iminwe yacu ubikomeze. Mugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe dusabire.